igamije ku matora y'2025 y'abashinga amateka n'abajejwe inama z'amakomine yuguruwe n'igishoro mu gihugu cy'u Burundi itariki 9 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka wa 2025. Ishyirahamwe Rishoto ryaguma rimenyeshe abarundi n'amakungu yuko ryagumye rikurikirana uko imyamamazo ikwirakwirikirana kuva umukuru w'igihugu yuguruye ico gikorwa itariki 9 mu ntara ya Gitega. Mu ishyirahamwe Rishoto rero rirafise ivyo yagira rirabona n'imyamamazo byabaye akanenge hanini bihungabanya agateka kazina muntu ndetse bihungabanya n'ubwigenge mu vya politiki bigahohotera bamwe mu bagize imigambwe itandukanye ku rubuga rwa politiki. Rishoto yagomba imenyeshe yuko mu byo akurikiranye byahunyanza agateka kazina muntu mu ntara ya Bujumbura benshi bitarirari, mu ntara ya Bubanza twarabonye aho imigambwe yagize ikibazo, mbere abanywanyi imigambwe senere bahohotewe n'akagwi k'abantu mugabo muri Rishoto dushima kuvuga nk'utwo tubivuga imigambwe ahurikiyemo kuko ntituraronka ivyemezo yuko ari imigambwe batumye, mugabo abo bantu ukora abanyifato yabo ni ibintu bishingiye kuri politiki kuko babahotera babageza yuko bari mu mugwi senere. Mu Rutana ishyirahamwe Rishoto rirafise ka raporo yaho abanywanyi b'umugambwe CDP banki gukora ndetse hakaba n'uwapfunzwe. Mu ishyirahamwe Rishoto kandi ryarakurikiranye iyindi hohoterwa ryakorewe abanywanyi b'urunani Burundi bwa bose mu ntara Makamba, aho mbere muri iyo ntara n'userukira urunani yapfunzwe, arakubitwa, araboreza igufa, mbere n'icuma ipikipiki agenderako arayitwagwa. Twarakurikiranye kandi ikijanye n'imvugo intambo ziba urwanko n'amacakubiri, cyo twokwita traitement criwere inime. Mu migambo itandukanye hari ikintu ishyirahamwe Rishoto rishimye kubwira abanyepolitiki b'u Burundi kugira ngo hari ingendo y'abanyepolitiki b'u Burundi bafise aho kuvuga imigambi n'imigabo bazokorera abarundi. Twabonye benshi bibereye mu byo gutukana, mu byo kuvuga ku rwango. Aha tubatanga akarorero, twarakurikiranye indirimbo zimwe zivuga ko hari indirimbo twabonye zibugwanko ngo ntaco uzumva bamwe ngo twaracakiye ngo niturekura, abandi nabo ngo tugiye ngo tugomba kubasubirira. Mugabo rero umva none uvuze twaracakiye ntiturekura, amatora yaraheze, turi mu matora, none umva iyo ni demokarasi yahe? Abarundi ko baje mu matora bumviriza imigambi kuko amatora abako bariyamamaza kugira batore indongozi warongora zifise imigambi ngo twarahejeje, none uvuze ngo warahejeje. Yumva ivyo rero muri demokarasi abanyamigambwe babivuga, umugambi ukora bivuga umenye ko uri maramaza imbere y'isi n'amakungu kuko uri karata demokarasi hari. Abandi nabo ngo tuje kubasubirira, uje kubasubirira, nta migambi uvuze nzomara ibi ivyagoranye uko nzobikora uko, tuje kubasubirira. Ndatanga akarorero ngaho mbireje twatanga akarorero aho uza wumva ngo babwira izo ntumva nta windi misozi. Abandi nabo twarakwikiranye
nk'ibyavuze n'undi mugambo wo muri opposition umuhuzabikorwa muri CDP yaravuze nawe nyene inyifata icyoza aho yavuze ngo atacu bamaze tubakuraho ku ngufu. Turi muri demokarasi, byategerezwa kuvuga imigambi, nzokora iki, nzobakorera ibi, hama abarundi bonyene bagahitamwo indongozi izobagirira akamaro. Kuri ico nyene rero twashaka tubwire hanini abanyamigambwe ko tubona bagomba kwinjiza abantu mu mugambwe ku ngufu. Tumaze bitse ko turakurikirana mu makaritsiye, mu mazone, mu makomini, umuntu wese atagiye mu mugambwe, hari imigambi umenga tegeza kuja muri uwo mugambwe, umenga ari ku ngufu. Bagomba kumenya yuko abarundi bose batashobora kuba abanyepolitiki. Bagomba kumenya yuko abarundi badashobora kuba bose mu migambwe. Si itegeko kuja mu mugambwe. Kuja mu mugambwe n'uburenganzira, no gutawujamo uburenganzira. Muga gutora n'uburenganzira bwo gutora, kuko umuntu atora imigambi, ntatora ibituzi cyangwa umuntu cyangwa kuja mu mugambwe ku ngufu. Ico rero abanyepolitiki bakimenye. Tubone ko duhamagara urwaruka cyane abajene bumve kuja mu mugambwe, gukubita umuntu atari mu mugambwe, kuja mu mugambwe sakaza uronka, kuja mu mugambwe muri politiki ubufise imigambi n'imigambi vyumviro bishasha, ibintu vyumviro biri inova, ico cyo gukorera igihugu kwiteze ngoma mpindura ibi. Abarundi bagomba kwiteza imbere uko nta muntu aja umujene nubo. Abajene benshi mbona umenga baje mu migambwe akazi, sivyo. Akazi gatangwa hisunzwe ubumenyi n'ubushobozi. Mugabo politiki, amaposte ya politiki nayo bayaja uja muri politiki kugira uwerekana icyo umaze. Kira noneho n'amatora abashinga amateka n'amahoza jamba komine. Ndibaza yuko kuja mu mugambwe bose ntibagomba kuba bashinga amateka. Ico rero tushaba yuko ata murundi yose abohoterwa, ata murundi yose gutotezwa, agakubitwa canka akabura amahoro kubera atagiye mu mugambwe uriya n'uriya. Nibiyamamaze mwituze, abarundi bazokwitiremwo uwo bashaka atamusorikana. Ibyo niyo demokarasi, iyo nibyo kubahiza agateka kazi na muntu. Mu kurangiza tusaba yuko abanyepolitiki bashira imigambi imbere, ntibasubiye gushira imbere kunyinyurana, gutukana, gutyozanya. Ntibasubiye gushira imbere kugora abarundi babasanga ku mirimo babuza amahoro, bagafata abana biga mu ishuri batari imyaka 18 bakabambika impuzu z'imigambwe. Ivyo bintu yagarare. Ikibazo c'abana kibe mu ishuri. Dushaka kugira Uburundi buteye imbere dufise abana turogera mu mashuri, turogera mu migambwe. Umwana w'imyaka 3, umwana w'imyaka 8 ugasanga kwavuga ivyimo z'imigambwe. Bamushira imbere y'abana, bamuha mikro. Biga ni violence de droit de l'enfant. Dushobora gufata abantu bugare ko je kugira propaganda ngaha ngo ugara ugara amabutike. No. Ivyo ni violence de droit de l'homme. Dushobora gufata umuntu kamuhuragura. Ivyo rero dusaba yuko bihagarara, habe politike nziza, abandi baratuje, cyo turagishimba naco, abandi bamaze utahura, tumaze bisi duca hirya mu gihugu no hino, abarundi bibere ko mirimo. Umenga nta n'amatora ariko arabagura. Umenga nta matora ariko ko byahora kera. Abarundi barakubeye ku bose cerekana yuko batahuye. Hari gusanga benshi bavuga ati nabo twatoye baraduhenda cyo batumariye. No ko tubura amahoro nk'akarorero. Umuntu n'ubundi utwi waratwibwa, bamwe twatora cyo badufasha. Umuntu afungirwa ubusa, umuntu arahohoterwa, ntacyo batumariye. Ntakamoja kubira kumva ivyo bintu. Iyo niyo nyishu nyene y'abantu barenganywa. Iyo utowe ntagira icyo umara nuko nyene bose nababeshi. Niko babivuga beshi baratuje. Ni bama amahoro rero, hama twubaka Uburundi bwacu buzira guhotera umuntu n'umwe. Tugiye kubandanya ijambo ya shoto ryarusubusha kukwikira amatora, tuzoyakurikirana kandi bitazigena nazovyerekana. Hari akantu twatwibagiye kandi gahambaye. Bagomba kumenyesha yuko hari abantu biyandikishije mu bazotora muri umwaka w'amatora twimirije batarosa amakarata yabo. Beshi barabuza amakarata yabo. Baramusanga uturesipise baradufise.
mbwa kuza kuronka carte d'électeur barazibutse bafise turese pisi abandi nabo gasanga afise resepise mu gitabo ntiyanditswe kandi agafise none bakamuhaye atanditswe abandi baribona ku izina mu gitabo no registre mugabo amakarata yabo ntaboneka ivyo rero dusaba mu guseni ni seni mu guseni twabisabye cyo dushimitse mu guseni ni wige inyishu y'ico kibazo amakarata aboneke atabonetse naho batanga uburenganzira ufise resepise wese azotore ubwo nibwo burenganzira ubwo nibwo iyo niyo demokrasi idakumwe umuntu n'umwe akoze Umushikiranganji aheruka kuvuga kuri ivyo nyene avuga ko twabaye tunenge duto cyane iyo mvugo yiwe muyitahura gute Umushikiranganji w'intwaro mu byaje ntwara mu gihugu ntwara hagati mu gihugu avuga ko harimo tunenge na twaravyumvise duke ego sinovuga kaya mu majambo make utunenge twarabaye kandi nyine yabivutse atwita duto cyane rega si duto cyane kuko umaze kubona abantu akawika abantu kaho ku ntara y'ubanza kagenda gategera abantu kagakubita igiti abantu bakaja mu bitaro itwo ni dutoye abantu bamaze kubura amakarata bari bariyandikishije umva deja bamaze kubura droit de vote uburenganzira bwo gutora babwatse ni gatoya akozi gato karambaye